Bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info, please nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro cacu cuno munsi aho turi igenekezo rya 16 kwezi n'ukwezi 11 umwaka w'2025. Nongere ndamutse cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, ndavuga mu mpande zine z'isi yaba ari ngaha muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Mumve yuko tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro. Ndanababwira yuko turi kugenekezo rya 16 umunsi wahariwe abagwanyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndibaza abagwanye abakigwana uno munsi mukundazi yuko ubareba uryohererwe nkuko bisanzwe. Tuje kuyaga cyane kubika mirongo y'urugamba. Hari byinshi yo kwiravugwa cyane ku ma operation n'ibyishije imbere n'ibigenda biravugwa na bamwe cange bariya turaje tubibasobanurire tuyosangurire mu buryo buhagije. Mwamaze kubona mu bafu bwanje turi kumwe n'umusesanguzi we agiye kudufasha kutwinjiza cyane mu busesanguro mwa kino kiganwa na musesanguzi. Kanango ndakuramutsa. Ego rakoze cyane bwana journaliste, ndakuramukije amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ego reka nce ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose. Ndizera ko abo mwazinutse muja kwambaza umukama, yes, mwavuye mu masinagogi, abandi namwe mutagiye mutegoja gusenga amasaha y'ikigoroba. Ego umwanya n'uyu, ubwo rero mwese aho muri hose reka ndabaramutse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Urakoze cyane bwana musesanguzi. Reka ba bantu bamwifuza kuja mu magroupe yacu tubashiremo link muri commentaire kugira ngo bize gukunda kwinjira mu magroupe yacu WhatsApp. Ni benshi bavyifuza ariko katubwira ati ducehe. Rero iyo tuba twarose amafoto n'amavideo byabereye ku rugamba niho duhora tubicisha mu buryo bwo gukingira no rubuga rwacu, mukabandanye mubona ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Bwana musesanguzi, dufite juste twe kuyaga cyane turaza kwibanda muri leta hano ntwaro rusange ya Kongo neza na neza aha muri territoire ya Mwenga neza na neza muri Mikenke, aho havugwa imigwano idasanzwe, havugwa igitero simusiga cyahereye isaha 8 z'ijoro. Hariko haravugwa amajambo menshi, hariko haravugwa yuko hoba hapfiriye mwabene igihugu benshi, hariko haravugwa yuko vyinshi byo byononekariye. Iyo migwano ushobora kudufasha ukatwinjiza neza ngaha muri Mikenke, ukatubwira ibyahabereye ndetse n'ibyagiye biravugwa muri rusange. Bwana musesanguzi, urakoze cyane bwana journaliste. Kiganiro nakoze ku munsi w'ejo masaha y'ijoro. Ego navuze ibyo ma operation gusa, ariko iyo muri Mikenke kumbure reka tuyije nko mu buryo bwiramvuye tubwire ico tuyivuze ko nayo, kuko birakenewe ko nayo tugira ico tuyivuze ko. Ego ikintu cyambere gitangaje nuko habaye operation mu masaha y'ijoro bwana journaliste, saa 8 y'ijoro, kandi operation novuga iri terrible, iteye n'ubwoba kuko ni ibitero by'indege. Yes, nizo zakoze zimwe zitagira abapilote. Ariko kandi ikintu ngiye kuvuga n'igiki, ngomba ninjye ukanuvuze ngo hapfuye abene gihugu benshi, niko bivugwa, niyo makuru tuko turahawe. So ngomba nkubwira ikintu kimwe bwana journaliste n'abadukurikirana bacumvireho, sivyo? Umuswahili umwe niwo yanditse ngo umujinga singene kuvuga mu Kirundi, mu Rwanda ndetse no mu kindi gikoresho baba ngo umujinga, sivyo? Boss baba bashitse kuvuga umujinga ni sinzi ko namwita umukehabwenge. Yes, ni umukehabwenge. Ngiyane muri ibyo umukehabwenge iyo umukubise, iyo akoze amakosa ukamukubita, avuga ngo uramuboneye, urumva? Avuga ngo umukubise kubera ari umukehabwenge, sivyo? Iyo naho uyu mukehabwenge cyangwa se uyu mujinga utamukubise avuga ngo uramutinya, urumva? Ntashaka kumubita byarantinya, urumva? Saho mwemeye. So none urumva umujinga aragoye kabisa treatment yiwe. Umuntu aribaza none uyu muntu no mufata gute? Ndamukubisa aba ngo ndamuboneye, ndamuretse naho acavuga ngo namutinye, naho mfatwa. Voilà, ni naho mfatwa. Donc abameze nk'umwana yahiye mukwaha. So ibitangazamakuru byinshi bwana journaliste byaranditse kuri iyi nkuru, ibindi biravuga biratangaza yuko iyo operation yabaye muri Mikenke yahitanye inyeshamba zitari nkeya pe.
kandi mu by'ukuri inyeshamba nyinshi zarapfuye n'amavideo n'amafoto barabonye sivyo abatayabonye nabo tutashobora kuyabahereza kandi bakayaraba zaguye ari nyinshi cyane gose ni igitero novuga caje mu gihe hari hamaze iminsi hariko haraba ibindi bitero kandi by'indege ariko kandi ndashobora kuvuga yuko kino gitero bwana journaliste uyu yareka gikordona kumbure yo bayatwaye n'agashavu biturutse ku majambo bano bajinga bari bavuze abajinga bari bavuze ko amadrone yose ya FRDC ko bagize iki bayarashe yose ngo bayakoroye cyane gose nk'amadrone ngo bigeze kubona muri territoire ya Mwenga territoire ya Fizi na territoire ya Uvira ngo yose barayarashe barayakorora cyane gose nta drone nimwe kigiriki ikiri hejuru aya majambo mu kuyavuga ubwa mbere na mbere nuko hari hamaze iminsi ata drone ziriko zirakora mu operation hano muri aya territoire sivyo nta madrone yaramaze iminsi yakora mu operation hari amaze iminsi yakora mu operation muri Sud Kivu niho cyane yari karaba muri Nord Kivu ahubwo muri Nord Kivu niho bariko barakoresha sino muri Sud Kivu ntabwo bariko barakoresha amadrone bacari bikubita mu gatuza berekana yuko bakomeye amadrone yose ya FRDC bayarashe barayakorora FRDC kugira ngo ibereke yuko ahabwa atanimwe bakoroye yaciye iduza aya amadrone ikora operation zitewe ubwoba hano muri Mikenge aho hapfuye inyeshamba nyinshi cyane gose nibaze ko gushika magingo yatagitigiri kiramenyekana cyabashoboye kugwa ku mirongo y'urugamba Moize Nyarugabo ntiyatanzwe acakorokera ku bitangazamakuru arasemerera ati barashe mu mavirage harimo abenegihugu abanyamurenge ngo rya genocide bamaze iminsi batangaza yuko bagomba gukorerwa niyo yiyi yabaye so ngo manda kubwira ikintu kimwe bwana journaliste kiri terrible izi nyeshamba zatwigwaneho za Ngumino yes Red Tabara M23 RDF sivyo aba bafise ubwenge nk'ubw'inkoko mu mbabare gukoresha iyi terme sivyo igitamo ko bafise ubwenge nk'ubw'inkoko izi nyeshamba ziziga uburinzi bwazo mu bene gihugu nukuvuga abene gihugu nibo bariko bararinda zino nyeshamba aho uko zino nyeshamba arizo zorinda abene gihugu nkuko baguma babiririmba aha muri za Mikenge muri za Minembwe muri za Birarombiri za Bijombo n'ahandi hose inyeshamba zibana n'abene gihugu ziba mu bene gihugu zarankiye abene gihugu yuko bagira iki yuko bahunga kuko zirazi yuko abene gihugu bahavuye ibisaka by'imbwa byo babigize iki byo babihiye bivuze iki rero iyi FRDC kugira ngo iduze drone d'abord baraduza drone igasireta no kuvuga ikiga neza ikaraba avec précision ahantu zino nyeshamba ziba ziri barabiraba neza baka mu birindiro byazo hama bakabona kugira iki gukorora amabombe sivyo nta munsi numwe turigera twumva izi nyeshamba que ça soit M23 que ça soit RDF que ça soit twigwanaho cyangwa Ngumino cyangwa Red Tabara bigera bavuga ngo twarasanye na coalition ya FRDC ngo twebwe twataka Germany wapi iyo barinze bavuga ivyo ni mu gihe baba bashoboye kugira ikibwira Kayisite sino iyo barashwe misi yose bavuga ngo barashe abene gihugu aka kantu ndashaka yuko kano kantu tugatahura mu buryo novuga busobanutse biragoye ko batovuga ko harashwe abene gihugu icambere na mbere nuko izino nyeshamba zibana n'abene gihugu bwana journaliste nkubwiza ukuri abanyamurenge bo barabizi nuko babirenza ko uruho rw'amazi barabizi biragoye gutandukanya
umwene gihugu umusivile hamwe n'inyeshamba muri bijya bice za Biraro Mbiri za Bijombo za Minembwe za Mikenge n'ahandi atandukanye biragoye gutandukanya umwene gihugu n'umurobere uti kubera iki hariho video nako hariho audio plutôt sorry ifoto yiriwe iratrendinga ku munsi wa vendredi umumama w'umunyamurenge yariko yonsa umwana afise Kalashnikov sivyo mu Minembwe ibere rimwe rifashe ukuboko kumwe gufasha ibere konsa umwana ukundi gufasha Kalashnikov sivyo uwo n'umwene gihugu cyane n'umurobere mugabo baca bavuga ngo n'umwene gihugu wawapi niko bavuga iyarashwe bien sûr iyarashwe sivyo journaliste nkubwiza ukuri bari abanyeshuri bashizwe mu mabarabara kuja kuyamiriza ngo FDNB bajya bose barazi kurasa barigishijwe inko n'abarobere bose ndabisa abarobere mugabo wumve ngo barazi kurasa hajya mu mihana yo mu Minembwe aha hose tuko turavuga hari inko ntushobora kwinjira mu nzu zitanu ubure mu nzu zine zibitswe mu inko ntibikunda none bazoreka kuvuga gute ko bishe abene gihugu magingo bano bene gihugu babahaye inko nabo bakazemera bwana journaliste reka mvuge nibapfe nk'abagabo sivyo kandi nimbe nyine biyemera ko ari ingabo nibapfe nyine nk'ingabo kubera ko ibintu bakoreye abene gihugu abanyamurenge bababesha ngo nukubigisha ngo amataktike yo kwigwanaho babarema mu mitwe bashamwo ingenga bitekerezo ngo umunyamurenge wese avuga ari twigwaneho n'uburozi butagira izina bashize mu banyamurenge kandi ni nakaranda kazoguma kabaranda gatamwo uko ibihe tangabo byabo uko uruvyaro rwabo ruzoguma rukurikirana abanyamurenge bitahuye baramaze kumenya ujya mu kino uri kurakinwa uwariwo baravuye muri ajya amazone ari mu inyeshamba baravuyemo kubera yuko bamaze kubona yuko bahinduwe icambu cyo kurobesha voilà urabona nuko inyeshamba bajya bene gihugu zabafashe nk'icambu ziragenda kuvyonga kwa FARDC kuko zizi yuko FARDC idashobora kubataka bari mu bene gihugu nibashime mu byukuri kwa FARDC bayishime kuko iyaba bakora nkabo nta munyamurenge abakiri muri bijya bice baraja ngaho rero bakikubita mu gatuza ngo barakomeye ngo bashuye ko muri FARDC ngo nimba FARDC ikomeye ngo nayo ngo nibarase ngibakure ngo muri bijya bice za Minembwe za Biraro Mbiri za Mpoezo za Mikenge n'ahandi hatandukanye none buriya FARDC ijejwe kwirukana bene gihugu wapi ko ijejwe kubarindira umutekano ibi nivyo bihendako sivyo aba batwigwaneho biyita ngo n'amadubu ariko imbere ya FARDC nimbeba n'abasivile tubeba haba n'abasivile kubera ko nabene gihugu b'abanyamurenge sivyo bahendwa na ba Moise Nyarugabo hamwe n'abandi batandukanye bibere mu bihugu byo hanze sivyo bibere mu bihugu byo hanze bakabambika inkoho bakabaha inkoho aba ba Moise Nyarugabo bo bafise amadiri y'amafaranga menshi bariko barakina bakayakinira ku mitwe y'aba bene wabo b'abanyamurenge aba bari muri babandi bwana journaliste bakamisha ibiziga sivyo babayeho kubwa amaraso ya bene wabo bariko baracibwa imitwe kubera ukuntu ubababesha aba rero basivile baca baja ngaho bakabona ko bahambaye iyo FARDC duze za nko baca bazihamba bagaca binjira hehe mu mazu bishitse bakabamesa bafise za nkoho baca baja ngaho ku ma social media bakabweja ngo FARDC yishe abene gihugu yabamazi yatsimbatsimba kandi mu byukuri ari abene gihugu bahenzwe bakambikwa inkoho iki nico cyatumye FDNB ibahereza ya misi
10 yeah. yo kugira ngo umuntu yumva ko atagikeneye kubana na twigwaneho na gumino na zande zitabara nakinjiye muri dijuru kubera ko tugomba kuhakorera ibikorwa bya gisirikare bari bazi neza yuko aba bene gihugu aribo barinze umutekano w'izinyeshamba inyeshamba zigashatse kubita ku gituza ngo nizo zirinze umutekano w'abene gihugu magingo twese tumaze kumenya ko ziriya nyeshamba ntizishobora kuba abene gihugu badahari wapi ntibikunda mugabo abene gihugu barahaba inyeshamba zidahari none aho cyumva ndarenze ubundi n'abene gihugu barenze inyeshamba c'est ça Moise Nyarugabo rero yaramaramaye aho drone za FARDC zagabye ibitero mu mavirage atandukanye hano muri Mikenge zihitana inyeshamba zitari nke nubwo yabeshe ngo nabene gihugu bishwe mugabo umuntu aravye amafoto arabona mu byukuri yuko arabasirikare nta mugore numwe yaguye muri kiriya gitero n'abagabo gusa nta numwana yaguye muri kiriya gitero none babita bene gihugu gute kandi bari bafise n'inkoho so bwana journaliste hari ibintu binyene biba bibabaje kuko umuntu yumva anasubiramo hari ibintu bibabaje kuko umuntu abisubiramo umugabo wabo waranashaje keje c'est ça kuguma barimba ngo nitsemba ariko rikorerwa abanyamurenge ngo nabene gihugu bariko baricwa ibi byarashaje nabo baririra ayo mari atayo babonye ni barondere reka mbwete basi ni barondere refrain y'indirimbo bari kuguma bavuga kino gitera ariko bwana musamuzi tukiri kuri ivyo nyene Moise Nyarugabo yavuze uwo asanzwe arongoye abanyamurenge bavuga mbere ko kanakorera mu kwa Kagame yavuze yuko ingabo z'u Burundi FDLR Wazalendo ndetse n'abandi bose bari muri coalition ya FARDC ngo bamaze kwigeranya aho bitwa muri point 0 Mikalati Rugezi Rukoko Kigazura be na Kipupu kugira ngo bikunde bazi gukora mu bitsembatsemba hariya mu misozi miremire ya Minembwe bwana Musisanguzi ivyo navyo rayivuga kwiki bwana journaliste aha nashaka ngira icyo ndabivuze ko mugabo ni nkibi nyene meje kuvuga abene gihugu muri Minembwe barakwiye guca ubwenge bakerevuka sivyo bareke kuba abajinga nk'abajinga iyo batabarashe bavuga ngo babatinye ngo FARDC yabatinye FARDC ntacima imaze iyo barashe baba ngo FARDC irababoneye iriko irabatsemba sivyo ibi Moise Nyarugabo ariko aravuga ahubwo nahanure bene wabo b'abanyamurenge kumwe FDNB yabikora nawe nabikora uko ababwira ati nimwitandukanye n'inyeshamba za M23 na RDF aha ndabibutsa yuko batarifatanya na M23 nta munsi numwe bigeze baraswa wapi anokenka imyaka yose twigwaneho gumino yabayeho ntibigeze baraswa na FARDC baraswa na Red Tabara irungitswe na Kagame nta munsi numwe FDNB yigeze barasa usibye ko yaja kubatabara nta munsi numwe FARDC yigeze ibarasa abara barasa ari mayimayi na Red Tabara yuro Moise Nyarugabo nasemerera ahubwo abasabe bitandukanye n'izinyeshamba za M23 hama barabe yuko iyi coalition FARDC dugaye wapi coalition FARDC iraduga bien sûr kugira ngo ize gutana mu mitwe na Red Tabara ize gutana mu mitwe na twigwaneho yifatanije na M23 na RDF iyi twigwaneho baremeza ko mu Minembwe ihari baremeza ko muri Mikenge ihari baremeza ko za point 0 na za Bijombo ihari iyi Red Tabara ni M23 ni twigwaneho none kuki bavuga ko bagiye gukora itsembatsemba batavuga ko bagiye guhangana n'iyi mihari y'abaroberi iri muri byamisozi nareke rero gutumunwa nk'umuntu w'umugabo yaremeye kuvugira umuhari ugwana yaravyemanze usibye ko ariko arata mu kaga umuryango wabo cyangwa se community yabo nareke rero kugira iki kuvuga amajambo y'uburiganya navuga amajambo y'ukuri avuge ibihari biriko biraba ku mirongo y'urugamba ese aho bakagwaniye nta murobere n'umwe twigwane harapfa ko muri Nyarugabo atavyegira avuga
navyo avuga kandi baraheze tubi aho bagwaniye nta murobere n'umwe atwigwaneho arapfa ni benshi bamaze mbe aha muri point ravuze birundaniye ntiyari zone yabo iriho sibo bari bahafise bahavuye bigenze gute barabarashe bavuze ngo bahica bene gihugu kandi hari izinyeshamba zatwigwaneho n'amafoto zarasohora ati turahanana bikubita mu gatuza ngo nta murundi aduga ngashike canke kwa CFDC uyu munsi avuze ngo birundanije kuri ponzera twigwaneho yari hari yagiye he barayimenya ya M23 yaduka basanga wana leta barabagiye wapi baraburiwe ntatangaza amakuru y'ukuri rero areke kubesha ngo bagiye gukora genocide kuko ari abokora genocide ntabwo bo kwirundaniriza haje genocide boyitangwa hano muri Uvira yes Uvira hari abanyamurenge benshi abanavuye mu minembwe niho bahungiye hariho n'abanyarwanda hariho n'abatari mu makambi hari impunzi ziri mu gisagara ca Uvira ziriko zirakora ibikorwa byabo kuri kwamye business barazikora barafite amashira hamwe barafite ama eglise yabo none kuko ibiyumvira ko bakeneye gukora genocide boja kuduga bafata umuruho bafata umuruho bona journaliste mu byukuri communauté banyamurenge bambabarire ndumva ko uyu munsi ngomba kubavuga ko cyane gose communauté banyamurenge n'abantu bameze ndabite gute nk'uruvu ruhinduka bivanye naho baba bari sivyo abanyamurenge bona journaliste kumbura ashaka kubutabazi neza n'undi atabazi neza aba ni babandi yo bariko berekana ko bari mu buzima bw'impwema bakijijwe monsherame barasenga n'ijuru bakarikorora cyane gose mugabe kibabaje nuko propagande zabo bazivanga n'ubuzima bw'impwema aba ni babandi uzosanga mu maegirize yabo babikaye inkoho mwishengero babikaye inkoho yo kwigwana ya mana baririmba ishoboye byose iyo nkoyo baje gukora iki abanyamurenge mu by'ukuri bona journaliste c'est vrai bariko barapfa ku bwinshi kubera kutamenya kwabo bariko barapfa ku bwinshi kubera ubujiji bwabo ubujinga bariko bumva amajambo yabo bashize imbere ngo babaserukire mugabo ntibariko barashira ubwenge mu byo bariko barabona bajya bari hejuru baryoga nuko abanyamurenge bapfa bamweze nyarugabo abanyamurenge badapfuye ntibaryoherwa kuko ntibaronka ibyo bavuga ntibaronka n'ingene bakamisha abanyamurenge bapfuye barira y'ingona barira y'amara y'ingona kwerekana ko umenga barababaye mugabo bariko barapompera indani bo mu yandi majambo baba bariko baratanga amashimwe yuko bariko bishugwa tangisike hari imiryango ibiri mu kigandaro hari imiryango ibiri kirahona cyane gose nibarekere guhendwa abanyamurenge nta communauté y'abanyamurenge buhangana n'igihugu ca Kongo ngo bagishobore ntibikunda nibareke kwishuka nta nyeshamba zatwigwaneho nubwo M23 na RDF yose boja hamwe ntibazopfa bashoboye kunesha FARDC inguvu gusa bafise muri za Mikenge za Minembwe za Bijombo n'ahandi nuko abene gihugu banse kuvayo nizo nguvu zonyine bahasigaranye mugabo umuti wabo uri kuziko uracatogota bazowunywa n'ubwurura ndazi yuko ikoraso FARDC bazokwinjirayo kandi barafise amateknike yo kugwanira mu bene gihugu bari hafise cyane gose izi nyeshamba ndazi ko badozisobanura moya bazishire ku mugaragaro barekere guhenda bene gihugu n'abene gihugu mu Minembwe nibareke guhendwa ntaho byakabaye ku isi nzima aho umwene gihugu akingira umuntu afise inkoho wapi ntaho byakabaye bagenda baraye muri Somalia kwaruko abayesha babo baba mu bene gihugu mugabo vyadadanutse barigiriye byadadanutse kubera FDNB abo rero ntibigire bagapine ntibigire ntagondwa nukuri bazobagonda bashire ku mwanya abene gihugu b'abanyamurenge bibereho amahoro kandi niho bazotahura ukuri kwibi binyoma babeshe kuva kera
donc hari abadukurikirana bumva ngo M23 yarashwe coalition yabo yarashwe mu mugango ntibahere kandi tubabwira ngo umubare munini wabapfiriye ku minongo rugamba bwana Musanguzi ariko arakaja mu mutamara akunda kumbwira ati umuganda w'inkingo ntushobora kuwuvunira urakuramwo rumwe urasokora rumwe rumuvuna ugasanga umuganda wose wamaze no kubona Musanguzi tukiringa ku butaka bwa Kongo muri Rucuru neza na neza muri Bwito twatumaze tubabwira kijanye n'abasirikare b'igihugu ca Uganda bari bamaze imisi ariko barahasiga ubuzima mu buryo budasanzwe ndetse n'abandi ba M23 bari kumwe ku mafro bariko barahangana ni coalition ya FARDC ariko twagiye kubona atakinyamakuru na kimwe cyo muri Uganda cyashoboye kuvuga kuri bino bintu mbega ibintu byo tuvyitegura bo urakoze cyane bwana journaliste hariho abasirikare 800 bari baje muri renfort abo kabisa bamizwe bunguri sivyo iyo nkunda rashikije ku munsi wejo aho hashoboye kurokoka 15 mugabo muri abo 15 harimwo abaguye kwa muganga hari ibinyamakuru biko biravuga ko harokotse ijana reka so mugabo hariho abandi ba UPDF bari basanzwe bari muri Rucuro nyine hano muri Bwito bari basanzwe bari ku mafro aba nibo twavuga ko barashwe kubi harimo abarokotse bien sûr kugitiginya mwinshi mugabo kubwa amahirwe make babuze ingene baja guhamba ababo turiko turabona umuryango utabara imbabare Croix Rouge n'abene igihugu b'abakongomani bahajya muri Bwito bariko barafashanya mu guhamba ibiziga bya zino nyeshamba za UPDF na RDF baguye hajya muri Bwito abakongomani noneho ku ncuro ya mbere baragondojwe bemera guhamba ibiziga by'abari baje kubagirira nabi Museveni agahinda ni kose Kainerugaba umubabaro ni wose kubera iki ingabo batakaje mu kanyisasi ku butaka bwa Kongo kandi bari bagiye bazi yuko bitazunamenyekana iyi niyo mpamvu bwana journaliste bitari ko biravugwa n'ibitangazamakuru byo mu Buganda ntibashobora kuba bavuga ni nka kugira ibitangazamakuru byo mu Rwanda bitigera byemera yuko RDF iri mu Rwanda iri muri butaka bwa Kongo ntavyo bigera bemera niyo dutanze amapreve tukerekana ko nirimbi rya gisirikare gikanombe ryuzuye banajyaguye tukerekana yuko morgue yajya yuzuye tukerekana yuko ibitaro bya gisirikare byuzuye inkomere ubu benshi babarungika kwivuriza iwabo bobo ntaco bigera bivugako uzotangara rero ubonye abantu batana kimwe bazi atani mvuge gute atani nguvu bashiramo kugira ngo banamenye basi ukuri kwibiriko biraba kuri bene wabo bayinarume aha ndavuga abanyarwanda bakorokera muri commentaire ngo mwanguha ngo murabesha ivyo muvuga sivyo munyarwanda uzi ko utemera yuko bituvuga rukuri preuve nimwe gusa genda ku bitaro bya gisirikare Kanombe ndazi uraza utanga commentaire cyangwa uce kwirimbi bya gisirikare ndazi uraza utanga commentaire bihamya rero abagande barahoneye muri Kongo ku bwinshi abanyarwanda bobo baje kuba intabire z'amashamba ya Kongo bari bakwiye bona journaliste guca kenge bari bakwiye kubona yuko ibi bariko baraharanira muri Kongo si neza y'igihugu cy'u Rwanda si ni neza y'igihugu cy'u Buganda ni inyungu z'utugwi tw'abantu bamwe b'abanyarwanda ndetse n'abaganda no kuba Musanguzi tuyazi bitari bike kandi turacafise urutonde rurererwa ko dushaka kubashikiriza no munsi nkundiye turangiriza ngakino kiganiro kandi gushimire bwana journaliste dushimire n'abadukurikiranye kino kiganiro kumbure nkuko bivuze umwanya n'abadukundira turashobora kongera mu bindi biganiro nuko kandi nshimira cyane abo twabanye bose mu kino kiganiro byinshi kandi biriko biravugwa cyane twabivuze ariko mu kanya kari imbere twaje tugahe ayandi makuru ni menshi ariko aravuga ku mirongo y'urugamba ama operation menshi turaza guca mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo tubandanye tubabwira ngene situation zifashe kandi abike abantu rekumbure turongera bye bye.